Reka ndabaramutse ndabaye n'ikaze makino iganiro cacu no munsi turi ku munsi wa gatanu itariki 20 ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2025 ikaze ryinshi kuba dukurikirana kuri BM4 Plus kantangure ndamutse cyane aho muherereye hose yaba bari mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi abari mu mahanga agiye atandukanye bose bumve yuko tubaramukije cyane nuko tubongerwa kuri micro kugira ngo tubayagire na cyane ku situation ari mu migwano iri kirabera mu gihugu ca Kongo tubaza kuvugana ibitari bike ariko mbere ko tubivugana muri studio sindi umwe ndi kumwe na musanguzi wacu adufasha kugira ngo tubashe gutahura ibigiye bitandukanye bwana musanguzi kanangore ndakuramusa nizere yuko wazinduye neza. Urakoze cyane bwana journaliste je naramutse neza ndashima Imana ndetse nuko nawe umeze neza reka nce ndamutsa n'abadukurikirana aho bari hose tubizeza yuko uyu munsi kubwo gufashwa n'Imana turaza kandi kwirwana hano muri studio cyane gose bwana musanguzi amakuru dufise no munsi muri agatondo novuga ko atari make ni make mugarimwo vyinshi ko namwe ndabivuga ubu tuvugana umuvugizi w'abawazarendo yasohoye aka video aho yari karavuga yuko iyi M23 yayihaye igihe kugira ngo bikunde iba yasohotse mu kwirinda ivyo kononekara mu gihe hoba imigwano haba ku nyungu z'abene gihugu ndetse n'inyungu z'abakongomani muri rusange ko urabizi amaze kugwana hari byinshi bihononekarira akaba yatanze ikiringo cy'amasaha 72 tuvuye ngaho turaza kuyaga no ku bindi byo kuri wazarendo nyine ubona ko wazarendo mino misi novuga ko iri hiti wazarendo itonye naho muri kavumu yambi mvuge ijana n'ingiro yamaze gutanga ikiringo yuko kuri no munsi ushobora kurangira ikibuga c'indege ca kavumu naco bagifise mu ntoki ibi navyo biri mu byo twateguriye mwana makuru karere nongenda guhikaze mu kino kiganiro aho tubwira ivyinshi cyane mwe binagenda avuga mu ntangamarara. Urakoze cyane bwana journaliste kwikaze umpaye turaganira kuri zino points zibiri nko kivuze bwana journaliste reka duhe nikaze badukurikirana muri kino gitondo kugira ngo baze duhane ivyumviro bamaze imisi batandika cyane muri commentaire sinzi nimba ari kudendebukirwa sinzi nimba ibyo tuba turiko turavuga tuba tubitahora kumwe bose ni byiza yuko boza barandika mu ma commentaire batwereka nabo imbono zabo ndetse n'ivyo twoshobora guhinyanyura mu mikore kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Bwana journaliste mbere yuko ninjira neza mu idonido hariho abakunzi bigitangaza makuru cacu bamaze imisi bandika bati none ko twebwe tubona muvuga ngo wazarendo bakoze ibi ntimuvuge FDNB canke ntimuvuge RDF biba byifashe gute nashaka bona journaliste menyeshe abafise kino kibazo ibi bikurikira cyane gose iyi ntambara mu byukuri ntabwo ari ya FDNB nta nubwo ari ya RDF ni ntambara y'ikintu citwa M23 kiriko kirahangana na FRDC sivyo mugabo umuntu agiye kuraba mu byukuri ni ntambara iriko iragwanwa na FDNB hamwe na RDF aba nibo babiri bariko baragwana iyi ntambara mugabo mu mvugo ibitangaza makuru bitandukanye wanashaka na profile bo nyene bagiye biha abari ku mirongo y'urugamba uzamva ngo ni M23 na wazarendo UFRDC yo yaramaze kwikura no mwiganwa aba wazende nibo bafashe vola mugabo kuvuga ngo FDNB tuba tuko turacanga abantu bakurikirana bino bitangaza makuru kuko abatabizi kuva mu ntango babifatiye hagati akomba ngo FDNB avuga ati wo mpari wowe nibiki uje gukora iki hari n'abatazi FDNB mugabo ukuri kw'ibihari nuko nta migwano nimwe abawazarendo bariko barakora hano muri Kongo cyane muri iri kirasati gisagara ca Bukavu batari kumwe na FDNB mbere none meza yuko ibice 99 kwijana yuko abariko barategura aba planificateur bibi bitero ni FDNB nibo ba planification yes abadukurikirana mwumve yuko FDNB niyo iriko iragwana
na RDF. Cyane gose. Ndibuka hariho umunyarwanda umwe yigeze kutubwira ngo yarabyanditse no mu commentaire ngo igihugu cy'u Rwanda gitsindiye igihugu cy'u Burundi muri Kongo. Ndibuka ko twaciye tumwishura tuti rindira gutwenga intambara ihere tuzorabe kutazorira niko twamwishuye. So bivuze ngo nka hamwe M23 yotsinda FARDC n'amakungu azovuga yuko u Rwanda ariko rwatsinze u Burundi. Ariko iyo wazarendo yotsinda M23 n'amakungu azovuga ko u Burundi bwatsindiye u Rwanda muri Kongo. So niyo mpamvu rero iyi ni intambara ikomeye cyane gose bwana journaliste. Ni intambara nuvuga iri philosophique, iri diplomatique, irimo ibintu byinshi cyane gose ku buryo utabitegere kuva mu ntango ushatse kuvyiyumvisha mu kanya sase byo kumena n'umutwe. So tugendere bona journaliste mwidonido ry'ikiganiro cyacu. Ibitangaza makuru bitandukanye biriko biravuga yuko aba wazarendo uyu munsi nka hamwe imvugo yojana n'ingiro yuko iki kibuga c'indege ca Kavumu kiza kurara gifiswe n'aba wazarendo. Tuvuze wazarendo mwumve na FDNB kuko bari kumwe bari muri coalition imwe. Bwana journaliste jangiye kuraba ingene iyi migwano kuva tariki 17 iriko iraba ndashobora kuba no kwemezanya n'aba wazarendo yuko bikunda ko nka hamwe wo bishiramwo gushaka Kavumu barashobora kuyirarana uyu munsi. Uti ndabikuye kuki? Ndashaka nibutse abadukurikirana yuko igihe zino nyeshamba za M23 zigitanga amafaranga karibwa bayahaye aba FARDC kugira ngo babahe uduce. Novuga yuko bino ni ibintu byacanga cyane aba FARDC b'umutima, bigacanga aba wazarendo, bigacanga na FDNB, mbere na president Chirombo ubwiyo byaramucanga kuko ingene zino nyeshamba wabona umenga ziko zira progressa ku rugamba byaratuma iyi coalition FARDC badatahura ibiriko biraba. Nukuvuga babiraba nka sene natwe ntitubeshe twumva ngo bafashe ngo Minova muri kano kanya tukumva ngo Bukavu yafashwe ne c'est pas vrai. Tukumva za Goma n'izindi byaba ari ibintu bitangaza bitunguranye. Nukuvuga ni nka kujya equipe ija mu kibuga bakaguma bayirongeza ibitsindo kandi ifise aba defenseur ifise n'umugardien niko rero byeko biragenda. So aya mateka rero novuga yuko bisa nkaho nayo yahindukiye. Aya mateka yahindukiye izinyeshamba za M23. Ndakwereka akantu kamwe bona journaliste abantu benshi batariko bariyumvirako burya abantu twibagira n'ingoga. Urabe igihe kihaciye aba wazarendo batangiye gutabira izinyeshamba za M23 muri Rugezi. Urabe igihe kihaciye ni igihe gito cyane gose barabaciye intege muri Rugezi, kumbe bariko batagetinga kuza kwigarurira Kaziba. Yes. Kaziba barayifashe ntandwi zibiri zihaciye baciye bajaniranya nako ntuzenya Nyangezi, Nyantende, Kabare na Karihe babikubise mu minsi 3. So bivuze ngo izi nyeshamba za M23 muri kano kanya nabo ntibazi biriko biraba bako bataye umutwe kabisa. Ngira ngo twarabyerekanye aho benshi bo muri bo kubera kubura commandement bahisemo gukura impuzu za gisirikare baratabaroboka barahunga mu bandi bariruka. Ariko abagize amahirwe ni bake kuko ndazi ko benshi aba wazarendo barabakozemo akazi, sivyo? Ikindi kandi novuga ko kiriko kiratuma batariko baratahura nabo ibiriko biraba bako. Raba ingene aba wazarendo basa n'abantu bariko baratinya igisagara ca Bukavu. Aba wazarendo boze runono mu gisagara ca Bukavu bare infiltra bashikayo. M23 ntiyigeze ibica nikanda, yaguma yishigikira yirarira yes ibona yuko aba wazarendo ataco bariko barakora. Magingo n'izinyeshamba nkuko warubivuze zo zaguma zishaka guprogressa zinjira muri Uvira.
bagiye gukanguka mu minsi 2 basanga burya ikarata bayicuritse ikarata yamaze gucurikwa ubu na M23 iri kiremeza yuko muri Bukavu abawazarendo bamaze kuba ari benshi babonekanamwo rero ntibazi ati dukora iki tureka iki nabo bariko bari bazacake baza abawazarendo bababaza ati kuneza yanyu murarasa no kuneza y'abenegihugu murarasa canke murasohoka wabivuze neza umuvugizi w'umuwazarendo burya abawazarendo bagira abavugizi benshi umugenerale wose usanga afise umuvugizi wiwe hari umuvugizi w'abawazarendo nuko ntibuka izina ryiwe aho yari karavuga ati twebwe abawazarendo turamaze kuba twarinjiye mu gisagara ca Bukavu kandi turi benshi ni rero ico dusaba ni giki dusaba aba M23 bose yuko bomanika ibigwanisho bakaza kwiripotinga kuba wazarendo nta nivyo gusohoka abakongomani turashobora kubababarira kubera ko ngo ni bene wacu ariko umunyarwanda asubira iwabo inzira zikigenda so urumva ko bona journaliste bamaze kuba bashika kuri runo rugero urumva ko amahigwe yo kuba bohindukiza ikarata ya Bukavu ni menshi cyane gose tureke gushikuza bona journaliste M23 muri imisi 3 iheze bamaze imisi yo kubatakaza ingabo nyinshi cyane gose nyinshi vraiment nyinshi ibiziga biguma bitoragurwa muri Kabare muri Karehe Nyangezi Nyantende no muri Bukavu bien sûr muri za Bagira n'ahandi sivyo aha no muri Warungu bona journaliste n'imigwano irarimbanye bivuze ngo M23 kabisa ntibazi ivyo barimwo hari ikindi kintu no menyesha badukurikirana nibaza mbose no kwibaza ahubwo ni nako kuri cikintu catumye zironyeshamba za M23 bazihindurira umukenyuro mukanye sase kandi uyu mukenyuro babakenyuye ukaburiko urerekana yuko zironyeshamba atanga uvuzi fisi zidakomeye kabisa jewe bona journaliste narakinye dame nubundi ayikina sivyo hari ukuntu umuri dame ushobora kwemera ugatanga ipiyo imwe bakakugira ipiyo kabisa na 10 bakazikagenda cyangwa urashaka zose zikanagenda ugasigana piyo imwe sivyo mugabo kubera agatego bakinye ya piyo imwe gaca ikunkumura zimwe z'umu adversaire zose hagasigara ipiyo yiwawe ihagaze sivyo uyu mukenyuro ndashobora kwemeza yuko ari wo abawazarendo bakenyuriye zinonyeshamba za M23 bien sûr yafashijwemwo na FDNB uti byagenze gute muri iyi migwano yagiye irababona journaliste hagiye hagaragara ibiziga byinshi cyane gusumba bya M23 nibyo byagaragara sivyo kugeze naho wanashaka ibitangazamakuru byo mu Rwanda nabyo nyine byabacanze baravuga ati none abo bihanganye abarundi ntibapfa n'abawazarendo ko tutabona bariko barahamba ibiziga byabo ko tutanabona basi aho amafoto y'ivyo biziga mu gihe bazi yuko izinyeshamba za M23 zifise reka mvuge amasatelite bakorana yabafasha mu kudetekta ibirindiro byo mu adversaire so iki rero ni kigwanisho gihamba ni technique ihambaye abarundi bigishije abawazarendo baberetse yuko batagomba kugwana bita bivuze ngo bagavye igitero bakabona umwansi yagize resistance ntibamwiyahurireko nibasubira inyuma nta ngorane bazohindura umukenyuro bagaruke iyi niyo systeme bagiye bakoresha cyane gose mu gihe izinyeshamba za M23 nazo zari zifise principe ivuga yuko turaja kurasa turi 5 bane bashake bapfe umwe asigare azotwara kajya gace niyo principe bari bafise bivuze ngo rero abawazarendo barabonye principe ya M23 bacabona yuko M23 iriko iragwana intambara yo kwiyahura nukuvuga bo bariyahurira ku mwansi nukuvuga babaye abihevye FDNB na wazarendo bamaze kumenya iyi technique ya M23 nukuvuga bariko barasana
bakabona M23 kabisa yariye Karungu baca bisubira inyuma bakamureka bakagenda bakuyemo muri 3 mbere 5 bakisubira inyuma bobo ntibahahamira kugumya ubuce bari bazi yuko impera n'imperuka bazogenda bagabanya igitigiri cy'izinyeshamba za M23 hama babagabe ko ibitero biremereye ku buryo badashobora kugira resistance muri bwa buce bagenda biciramo ingabo zabo voilà rero ke ari byo byabaye nukuvuga dekanda yite kuri iyi demi finale iri kiraba y'intambara dekanda yite demi finale kuko finale mugana wa Wazalendo izobera i Kigali bavuga ko izobera i Kigali wa Wazalendo so kuri demi finale nivyo byabaye urabona intambara zimaze imisi ziba muri Ho Plateau muri Fizi zahitanye inyeshamba saringa vraiment bapfuye kubwinshi cyane twigwane yes na M23 sinibaze ko ari M23 yashitse hajya zomanuka sindavyibaza benshi baramaze kuhagwa ngira ngo uribuka yuko mu ndwi heze aba M23 bariko bidogera abatwigwaneho yuko ngo bo bari bo batanga map yo kubarasa barabivuze so tuvuye muri Fizi tuje muri Kaziba muri Kaziba haraguye abasirikare benshi ba RDF ku buryo twanahise Kirundo ya kabiri haje n'indege gutora ibiziga nukuvuga ku bwa M23 bajya bapfa ntiyabaharura bobo yaharura gataka bashake bapfe bahere mugaba gataka tugafate ku bwa FDNB na Wazalendo bo baharura bati abo twishe ni nguvu zigabanutse kuri na ngorane bo nibo bafise ikirangamisi cyo kugwana twebwe ngo tuzogwana imyaka 100 tuzoguma tugwanira agataka kabasokuru na ngorane bajya uko imisi yicuma niko inguvu zagabanuka kuko planification y'urugamba iyo uri kora planify urugamba urategura n'igihugwana bajya rero igihe cyarabanye kirekire ingabo bateguye ko zizokora urugamba ziragabanuka ku muvuduko uteye ubwoba biba ngombwa yuko batangura kugira ni recruitment mashasha kandi mu ma prevision yabo aya amantu zata aya recruitment ntayararimo yes bari bikwije kandi nikibabaje nuko no muri bano bashasha bariko barinjiza si bose bakeneye kwinjira igisirikare babafata ku nguvu urabo bakora mu busho urabo bakora mu bitaro ngira ngo muravyibuka yuko hariho waturokeye muri Kamanyora avuga ko yatorotse bamufatiye ku bitaro agacagira so izi nyashamba za M23 bona journaliste ibi ni bimwe mu byatumye bacika intege kuri uyu mwanya rero muri mu gisagara ca Bukavu tuhafatanye na hano kugwa c'indege ca Kavumu mu vyukuri ntibazi ibiriko birababako cyane gose babaye no vuga yes batunguwe ntibari biteze yuko Wazalendo ishobora kubakora ibintu nk'ivyo kirabakorera magingo aya so tubandanye rero bona journaliste twegera imbere aho izinyeshamba za M23 amakuru avuga yuko muri joro ryakeye kandi baraye bongeje izindi ngabo mu gisagara ca Bukavu mu byukuri ranje video narayibonye aho imodoka 13 zinjiye mu gisagara ca Bukavu ariko kandi ku rundi ruhande amakuru aremeza yuko na FDNB nayo nyene yaraye yinjije izindi ngabo muri Bukavu yes hamwe n'ibigwanisho rutura bivuze ngo rero uko bamwe bagira niko nabandi bagira none bwana musisangozi icyangira ikibazo none bazokubitanira ngaha mu gisagara ca Bukavu canke bazohana distance baje hanze basohoke bwana journaliste kubwa Wazalendo urabona ko bariko basaba izinyeshamba za M23 yuko zomanika canke zigasohoka akuneza sivyo izinyeshamba zirashobora kutemera bino Wazalendo bariko baravuga kumbure kwibaza ibi bibiri icambere barashobora kwibaza yuko Wazalendo ari wa munwa ari parara atabushobozi bafise bwo kuba borasa hano muri kino gisagara ca Bukavu ngo bakuremwo zino nyeshamba birashobora kuvyibaza bigatuma rero bagagaza bakaguma hano muri Bukavu hakaza kubera intambara y'inkundura ikindi kandi nuko bashobora kwibaza bati none nitwava muri Bukavu kuneza dusha tuja he nitwaje Goma ejo bazoca dusangayo
icagati turashobora kwibaza bati none twava muri Bukavu ntituzomaramara turavye ibyo twahakoreye amajambo twavuze imigambi twatangiye kuhakorera bizoca bigenda gute so rero muri Bukavu intambara irashoboka intambara irashoboka nubwo amasosiyete civile atandukanye ariko arasaba izinyeshamba ko zobigenza nkuko FRDC abigenje zokwivanayo kuneza amaraso ataraseseka n'ivyo nonekara bitarononekara mugabo ndabona yuko izinyeshamba za M23 ntizirota zivayo kuneza ahubwo urabona ko ziriko ziranagwiza n'ingabo muri kino gisagara kugira ngo zigire resistance cyane gose bora musanguzi tuyaze byinshi muri aka gatondo rero nkundiye turangirize ikiganiro cyacu ngaha umusura cyari munini turacyari mu masaha ya kare kandangize ndagushimira cyane urakoze cyane bwana journaliste nanje ndagushimiye reka nanje amashimwe nda address ku bakunzi igitangazamakuru cyacu B-Info umugabo hari ikintu bwana journaliste mbona kitari kiragenda neza umuryango ntikuraguka umuryango ntikuraguka reka dusaba dukurikirana bazi barasangiza ibiganiro byacu abandi abagenzi babo ntibabyigumizeko ariko kandi nawe udukurikirana uteragira sabone umwanya n'uyu kugira ngo bikore yes gira sabone kugira ngo ntuzarindira ko tuguha link mu magroupe yacu canke uzihabwe n'abagenzi batandukanye bimaze kugira sabone uko tugishize k'ikiganiro ucironka nawe notification ubwo nyene ukacirabira akaba ari we ahubwo ugisangiza abandi aho uko ari abandi bakigusangiza asante cyane kandi ndabikibanura nizere yuko twabanye neza kandi tugiye no kubana neza no mu bindi biganiro bigiye gukurikira turacari kare kandi ndagize shimira cyane hano twanyuma kino biganiro kiravye kugira kuri ino saha nizere yuko washoboye kumvira byinshi bye bye